Ndabaramukije mwese inshuti banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri chaîne yanyu Imbwa Rudende Isange TV, chaîne ibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakura amatohoza mu rurimi rw'ikirundi. Ndabahaye mwiriwe abandi ndabahaye mwaramutse bivanye naho muherereye, riniteka no munezero ntagire ryusubira kubana namwe banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri chaîne yanyu Imbwa Rudende Isange TV, chaîne ibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi mu rurimi rw'ikirundi. Reka nkengurukire abadukurikira bari mu micungararo itandukanye igize igihugu cyacu Burundi, abari ko badukurikira bari mu bihugu bibanyi ndetse n'abari mu makunguye kuri mwese ndabahaye ikaze mu makuru yacu yo kuri iyi saha. Akaba ari amakuru rero aba ari buze kwibanda mu bisata bitandukanye, haba nko muri politiki, mu nkino, mu migenderanire, indero, iperereza, hagati y'akazi na muntu ndetse n'andi makuru yose aba ariko aravugwa mu kibano ijya nino haba hatandukanye. N'amakuru mushikirizwa n'imbonesha kuri yanyu mukunda cyane Imbwa Rudende Isange TV, ishene ibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakorewe amatohoza mu rurimi rw'ikirundi. Ariko romba ikaze mu makuru yacu na cyane rero akaba ari amakuru araza gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Turaza kurabira hamwe ku makuru ariko aravugwa ko imiliyoni zishika 370 z'amadolari y'abanyamerika ariyo agiye gukoreshwa mu mugambi wa FOMI, aho igiye kubaka ihinguriro mu gihugu ca Angola. Kuri ubu rero amahera imiliyoni 370 z'amadolari y'Amerika akaba ajanwe mu gihugu ca Angola, bikaba rero bigaragara nk'aho igihugu cy'u Burundi boba bariko baragisahura. Turaza kurabira hamwe ibyo umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ariko aridogera uyu mugwizatunga ariwe Ziranotse. Tuze kurabira hamwe icuka kibi yasubiye kwadukana bivanye n'aya mahera angana ugutyo agiye kujanwa ngaho mu gihugu ca Angola. Turaza kandi kunyarukira no mu yandi makuru aho umutamukanyi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ariwe Angeline Ndayishimiye yari kumwe ndetse n'userukira ishiramwe mpuzamakungu ONU akorera mu Burundi ariwe Violette Kakuyomya buguruye icesi kuri uyu wa kabiri genekerezo rya mirongo ibiri na kabiri nyene na gatatu uyu mwaka, aho nyene bariko barugura icese igikorwa cyo guhingura ndetse no kudandaza amavuta y'ikigazi azwi nka Tamura oyiri. Nabyo mukanya kuri ubwidonido turagaruka tubashikirize. Nandi makuru kandi tuza kunyarukira mu bijanye ngo umushinga amateka Jean Ciza ahanura amabanki ya hano iwacu mu Burundi kugira ngo ashobore kuronka uburyo bwo gushigikira imigambi minini. Naho igitegaho chef de zone Buraza ngo yagendeye umutumba Bubaji ahamagarira kwijukira iterambere abanyagihugu. Naho umupolisi yaho mu minsi twe twabwiye ibijanye n'inyuruzwa ryo wahoze ari mu gisirikare cyangwa se wakukuruza mu gisirikare ariwe Audace ico yitungiye. Ubu rero amakuru dufise nuko umupolisi yari yahamagaye Audace ico yitungiye nawe ngo kuri ubu ngubu yaba yamaze kunyuruzwa, ariko kuri ubu tukaba tutazi irengero ry'uyu Benjamin Nzambimana wari wahamagaye uyu nyene Audace ico yitungiye. Reka mbahe ikaze rero noneho mu makuru yacu kuri ubwidonido tugiye guhera ku yajanye nako ihinguriro FOMI ryatanguye kubaka muri Angola ku miliyoni 370 z'amadolari y'abanyamerika. Inyuma y'amasezerano y'ubufatanye hagati y'umugwizatunga w'umurundi Adrien Ntigacika batazira Ziranotse ndetse na leta ya Angola, ibikorwa byo kubaka ihinguriro FOMI Angola ryatangujwe icesi.
iryo hinguriro kandi rikazokorera mu bibanza bingana n'hegitari 138 rikaba kandi ari irya mbere ry'u Burundi rikorera hanze y'igihugu. Umugambi ukazotwara amafaranga angana n'imiliyoni 370 z'amadolari y'abanyamerika. Aho rero ngo bikaba kandi vyitezwe ko uzotanga akazi ku banyagihugu bo muri Angola, ukongera kandi ngo ukagirira akamaro kanini uburimyi bwo ngaha mu karere. Ihinguriro FOMI risanzwe rizwi cyane mu Burundi mu guhingura ifumbire ngengabuzima, rigiye kandi kwagura ibikorwa vyaryo mu rwego rwo guteza imbere ubuhinga bwo guhingura ndetse no gutanga ifumbire ku mugabane wa Afrika. Uwo mugambi kandi ni intambwe ikomeye mu gukomeza ubucuti hagati y'u Burundi na Angola ndetse no gushira mu ngiro intumbero y'iterambere rishingiye ku buhinguriro. Ico twobibutsa nuko iryo shirahamwe ryubatswe muri Tanzania ndetse no muri Uganda, Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, rikaba naho nyene rizotangura kubaka vuba cane nkuko amakuru ku rubuga abishikiriza. Naho umupolisi yahamagaye Audace ico yitungiye nawe kuri ubu ngubu yamaze kunyuruzwa. Ejo haheze twababariye inkuru y'inyuruzwa rya Audace ico yitungiye yaheruka gukuguruka mu gisirikare c'u Burundi, yahoze kandi akorera kuri Hopital Militaire Bujumbura. Uyu akorera kandi ku bitaro, ubu akaba yakora ku bitaro bita kwa Binagana. Audace ico yitungiye yinyurujwe ku munsi w'Imana uheze igenekerezo rya 21 Nyakanga uyu mwaka mu gatondo havuye gusenga mu ikambi ya Ngagara, afatwa n'abantu bambaye impuzu z'igipolisi bari muri kamyoneti y'ibiyo bitabona. Munge kandi yariko yinjira muri Mutakura, ageze ku kiraro ca Nyabagera. Tubibutsa ko yafashwe ari kumwe n'umuhungu wiwe mutoya hamwe ndetse n'uwundi muntu w'umugabo atamenyekanye. Igishasha twamenye nuko imodoka imushikiriye uyu mugabo ngo bari kumwe ari we nyine ngo yamusononoriye muri iyo kamyoneti. Abapolisi bayirimwo ngo baca baramwakira baramwinjiza mu kanya isase. Umuntu wese yibaza agahinda uyu mwana yiboneye ukungene ise wiwe yanyurujwe. Mu nkuru twababwiye kandi nuko hariho telefone y'umupolisi yari yagumye imuhamagara Audace ico yitungiye kuva ku wa gatandatu. Audace yarayinuvye aranayibwira abaryango biwe ndetse n'abagenzi, ariko kandi akavuga ko azoyitaba. Ico atamenye nuko n'uwamuhamagaye yari yamaze gufatwa. Uwo yamuri yamuhamagaye akaba yitwa Benjamin Nzambimana. Bega Nzambimana Benjamin kuri ubu ngubu yoba ari hehe? Nzambimana Benjamin yavukiye ku mutumba wa Gashingwa muri komine Rutegama, intara ya Muramvya muri 77. Arubatse, afise abana 4, aba mu gisagara ca Bujumbura. Yahoze hari mu gisirikare ca kera ca Exfab, ariko aho ngo habereye kuvangana n'abahoze ku rugamba muri 2005. Benjamin yaciye aja mu gipolisi c'u Burundi. Muri kino gihe ni umushoferi mu gipolisi, akorera kandi ahitwa Mitakataka mu ntara ya Bubanza ya Hahora. Umupolisi Benjamin Nzambimana yarabuzwe irengero ryiwe kuva kwa gatanu igenekerezo rya 19 Nyakanga uyu mwaka. Abiwe baramubuze ku matelefoni yose. Mu mwanya wa mbere telefoni yaguma ku murongo kuri WhatsApp, ariko inyuma y'ifatwa rya Audace ico yitungiye yahavuye ivako. Ubu telefone zirazimije. Abo ku kazi kiwe ngo barahamagaye mu ruguru ngo muhira ngo bakabaza ko Benjamin yoba ari hari, basanga siyo ari. Hari haciye kandi umwaka mu muryango wa Benjamin Nzambimana hanyurujwe muvyara wiwe yitwa Edouard Ndayisenga, yari umwigisha mu Rutegama. Mu Kaniga yanyurujwe kandi n'utwara iperereza mu ntara ya Buramvya, ariwe Mugande. Kugeza ubu nta gakuru ka Edouard Ndayisenga.
abantu bariko baranyuruzwa ku bwishi nk'uko twabibabwiye mu nkuru y'ejo. Hari abantu benshi bariko banyuruzwa inyuma y'ifatwa rya Dieudonné Niyukuri batazira Rabe ndetse na bagenzi biwe. Birashoboka ko abariko baranyuruzwa boba ngo ari abikekwa ko bavuganye na Rabe. Amakuru dufise kandi avuga ko hariho n'abandi bafashwe mu kwezi k'umunani imbere ya Rabe cyangwa se Dieudonné Niyukuri. Umuntu wese azi ko ngo yahora avugana na Rabe arakwiye kwiyubara muri kino gihe. Ukaba kandi uri mu nzego z'umutekano hoho ngo byiza wakwikinga hakiri kare. Abo bose uko bafatwa niko baborezwa igufwa, ugasanga birakwegeye n'abandi batandukanye. Naho Gitegaho chef de zone Buraza yagendeye umutumba Bubaji ahamagarira kwijukira iterambere. Kuri wa 2023 Nyakanga uyu mwaka chef de zone wa Buraza Willy Ndayisenga yagendeye umutumba Bubaji muri komine Gishubi intara ya Gitega ari kumwe n'abahanuzi biwe hamwe ndetse n'abajejwe ibisata bitandukanye muri iyo zone. Ibikorwa byaranze urwo rugendo kwimika ko abatowe ku mitumba Bubaji, kugiriranira ibiganiro n'abenegihugu kubijanye n'iterambere n'umutumba ry'umutumba, ibikorwa rusange ndetse no kugwanya imanza zo mwijoro. Bemeranije kandi n'abenegihugu ko bazoshira mu ngiro ivyo biyemeje. Willy Ndayisenga yamenyesheje kandi ko ngo hagiye gutunganywa ihiganwa hagati y'imitumba igize zone Buraza, aho ndetse ngo umutumba uzoba horateye imbere kurusha iyindi uzoroswa agashimwe imbere y'abenegihugu ba zone bose, ngo ndetse banatumiye ababakurira ngo barabe aho ibikorwa bigeze. Naho umushingamateka Jean Ciza ahanura amabanki ko ngo yahani wacu ko yogira ashobora ngo kuko ngo adashobora kuronka buryo bwo gushigikira imigambi minini. Amabanki yo mu Burundi arafise imitahe mito cane ugereranije nayo mu bindi bihugu ku buryo bigoye kuyanonosha ko yonashobora ngo no kugwiza ikivuko ca Bujumbura. Agira ati nta kambi nimwe nta banki nimwe ya hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi yoshobora gushigikira umugambi ushikana imiliyaridi 25 z'amahera y'amarundi atarose uruhusha rutanzwe n'Banki Nkuru y'Igihugu BRB. Ivyo byashikirijwe n'umushingamateka Jean Ciza wahoze arongoye Banki Nkuru y'Igihugu BRB mu nama yatangujwe na CDE ifatikanyije na ADB hamwe ndetse na CFCB kuva igenekerezo rya 14 gushika igenekerezo rya 19 Nyakanga uyu mwaka. Asaba kandi amabanki ya hano iwacu mu Burundi kwifatanya nayo mu bindi bihugu afise amafaranga menshi ateye imbere ngo mu buhinga kandi yizeye ngo kugira ashobore kuronka uburyo bwinshi mu ntumbero yo gushigikira imigambi minini igana iterambere. Uyu kandi akaba yaciye asaba leta gushiraho amategeko ngo yofasha ayo mabanki kwifatanya n'ayandi afise uburyo. Naho umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Angeline Ndayishimiye ari kumwe n'userukira amashirahamwe y'ishirahamwe mpuzamakungu ONU akorera mu Burundi Violeta Kakiyomya yuguruye icesi kuri uyu wa kabiri igikorwa cyo guhingura no kudandaza amavuta y'ikigazi Tamura Oili ahingurwa n'ishirahamwe Dukundane ryo ku Karando muri komine Rumonge mu ntara ya Burunga mu ntumbero yo guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe amahoro asanzwe kandi uhimbazwa kw'igenekerezo rya usanzwe kandi uhimbazwa ku igenekerezo rya 21 Nyakanga buri mwaka. Mu ijambo ryiwe umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Angeline Ndayishimiye akaba yamenyesheje ko ico gikorwa ngo abakenyezi bari muri iryo shirahamwe ngo
barangura kiri mu bifasha gutsimbataza amahoro wabiciye hanini kandi akaba yaciye anahimiriza abagabo gushigikira abakenyezi babo na cyane ngo bagize inkingi y'iterambere. Ibi rero bikaba byasabwe n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Angeline Ndayishimiye ubwo nyene bariko barugurura icese ico gikorwa cyo kugurura ihinguriro rihingura amavuta ngaha mu Burundi. Reka roshimire mwese mwari kumwe natwe mu makuru n'ibiganiro twego tubashikiriza kuri isa turaye dusozeje ngaha gusa turaza gusubira mu makuru araza kubagizwe ko gusa nabutsa mu fende suifure partage ndetse na sabone kugira ngo tujye tubandanya kubana mu makuru n'ibiganiro bya misi yose tuba turiko turashikiriza kuri no munesha kuri yanyu mukunda cyane muri Rudende ya Isange TV ishani bashikiriza amakuru n'ibiganiro bigizwe kandi bavyakura amatohoza mu rurimi rw'ikirundi. Ndeka roshimire mwese mwari kumwe natwe mu makuru n'ibiganiro twari turabashikiriza muri aka kanya twe dusozere ngaha tuza gusubira mu makuru araza kuba agezwe ko kuri no mbonesha kuri yanyu mukunda cyane nka Rudende ya Isange TV chaîne ibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezwe ko mu rurimi rw'ikirundi.